nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Chérie, duka chérie. Daba bwakeye. Chérie, mvuje turarahira. Oya chérie basi. Samoya. Oya. Nateguye n'icyayi chérie. Oya chérie, vraiment ndarushe naraye ndushije mu ijoro numva meze nabi vraiment. Oya shemanze basi ugende muri dusha ucunu ucayi birahera. Washitse icyayi ku. Najeje. Sawa hinge nja muri dushe chérie. Yego. Hama chérie, nuko nafise ibintu yakubwira. Nanumbwira ntava muri dushe. Oyigisha ku bunyene. Ugende bavyumvira sivyo? Ntaco mbarira vraiment nta kibazo. Shana kuje nashaka undondere umukozi. Sa? Nashaka undondere umukozi. Umukozi bunyene? No chérie vraiment nibaza ko arakenerwa vraiment. Deja imbanyi urabona ko ikiri ntonya. Turaba jeune mari. Iracari ntonya ntirashikaho. Reka tutumuzane basi hageze ko wimirije kwibaruka. Oya chérie, noruha kandi ifise imbanyi urumva. N'umwana wo munda acakura afise ibibazo. Yamezi 3 chérie vraiment. Chérie kandi nukuri yoruha chérie. Bonaco reka ntaco nzotelefone ejo bandungikire umuboyi ruguru. Oya chérie. Umuboyi reka ndibungende shaka uwoza. Ushaka umukobwa? Umukobwa. Ego chérie ntaco reka nzotelefone ejo ruguru baturungikire mugabo nibaza ko bamanza kumutegura caza nk'umuntu wiza. Oya chérie, simagariga waruguru ko waruguru vyoteba nino barahari. Turondeza kandi twomuronka. Ino? Eno musagariga barahari. Mu gisagara umukozi? Ego chérie. Okay, ntaco vraiment ntaco nibaza ko wankibiteba. Ego n'ubundi nankibiteba. Woci murondera wenyene ntaco. Nta kibazo. Uri siri ko murongo? Je nzomurondera hanzo murongo. Mugaba ameze neza vraiment. Ego vraiment. Shero nk'izi yanje nzorondera umeze neza zina kazi. Ego. Sheri sawa reka nje muri douche hama. Sawa. Ego. Burashira mu isuka ruraze yo nkunda. Ego. Sawa. Ego. Iratuzaniye ni Faraja Group. Allo? Oui. Ego ni sawa. Oya mudamu ntari hafi yanje. Ego ndi kumwe n'umukozi. Umukozi ni hari. Basi umukozi isharo ni atari. Mudamu niwe yamuzanye. Ego amazi imisi ngaha ndabona ni sawa. No mudamu mbona je nawe nyene. Ntacu turasubira. Merci. Okay. Chérie ni sawa. Sawa chérie. Oui, bien. Ego. Sawa na. Urikote uvuga nande? Uratamwe ufisa king. Ndafuwa Jerry. Adakwizeye. Kumubwira na king. Okay. Ego. Yaduhevye nawe. Yaduhevye mugabo na kazi yagiye muri mission ruguru. Ego. Mugabo ari karamanuka. Ego uvuye hino. Shambe kura bamugenzi wanje. Nzanira gavero sukire mu amazi shi. Numva nkene kunywa amazi. Lydia. Sa? Genzani amazi. Nayashikaye. Merci. Mpiga shiri mpiyo ishime. Lydia muzane njya ishime. Ni mwakire. Ego. Ni sawa none. Ego. Lydia abo nibaza ko uri kuramenyera akazi. Ego nukuri nta kibazo. Ego promozanye umukozi mwiza. Ego ndawizeye. Hama Lydia, unakubwira ikintu kimwe nakuze muri rugo. Urazi nta mwana ndaronka. Urabitwa tamwe ndaronka. Ego. Ico no gusaba cyambere. Ukwitwarika umugabo wanje.
ibintu byose azokubwira kumwitwa ushamaze kwama uraba ko amazi ari muri dushe ko muraba ko igitanda gishashe ko muraba ko impuzu ziwe zose zipanze neza zigoroye ibintu byose by'umugabo wanje byokaba bavyitwaye so byumva nta kinakuzana atari kwitwarika umugabo wanje cyonyene nukuri mawoje ndavyumvise none ivyo mu biyaga numva gashiri nawe wewe utandungitse manze oye nashaka ndabivuge muri kumwe bwa ntuzoge n'iso yo kumutuma ibintu turamwizeye ndamwizeye cyane numwe mwiza ari bashi je nanje nzobikora kore kandi ntuzogaya kore uzoshima yego sheri ngomba kuryama ngomba kuryama harashashe ujya sinashashe kamwe rijega nusasi ego sheri ntiwusasira none wewe ndarushe kandi urakora sida na vyani jova bivako okay so reka nje muri douche none we nturyama reka nanje tujye muri douche toriye shime yo reka ndahitwe tujye tujyanye sawa asha mawe jakere yanyize ngo nze nitwareke boss nanje nzomwitwararika nkuko yabinsabye yo asha mwe yose amara gato ingafata runo rugo azomona wandi we kwere nanje ko yabinsabye niko nzobikora iratuzaniye faraja rupe mutama Cedric na mahoro mutama kefa umeze neza genda kubona kwiye urabona ko usigaye mugaye ebana umbona gute none nta tandukaniro ry'ubusore n'ubu nubatse ubonamo ubu bavyita gutogota watogote amabage ku ntoki asigaye hagenda hambaye ni atarimu wamenyereye nyene ubuzima bw'ubupapa gute none sawa ko ndashimye tushiste je ndiko ndihuta gatoyi ariko mutama muhiri wawe nabonye wabonye ikigamota nabonye umuntu mushasha bimwe by'iwawe uratanguye oya reka bugene nawe nari n'umuyaya ntuyo aho watangiye gutera amajisho oya n'ubundi nunciye intege ntabwo ukuntu umutama wanterera imitwe umviriza rero mu je ndi mu kigeragetso burya n'umuyaya urabona ingene asa icyo gihe nabwiye umudamu yambwiye ko akeneye umukozi ngo azomufasha ngo niyibaruka ndambwiye ati mudamu reka rero dutume ruguru baturungikira umuyaga yago turodera mu gisagara yazanye uwo muyaya ikiro rini kuri kwimana ahubwo rero turagoye ega nanjye naramubonye amurusha n'ubwiza ahubwo ntavyuzi naramubonye meneka amaso nicyo gituma nariko ndakubwira ati unterera imitwe kuntu no mwinjira wowe burakuramo akarenge burakuramo akarenge mugabo ntaco wewe tuzobona iyo bica muga nawe mengana nawe hari ikintu uba warashimye nta kintu gusa ubiravye je tumarana umwanya munini bene umudamu wanje ntaho basabasaniye byamo yarawe ni mwiza kuruta no mudamu yiwanje rero nukuraba basi nta kundi genda hevye urabona ndi wo hanze nukuraba ukagikorera aco ndakubari aco ndakubari genda ntacyo tuzoraba ngene tu iyo bijya sawa mutama poa iratuzaniye ni faraja rupe nana nkubu boss mbe hajya wari umukozi kweli yego nzo waroze kuri umukozi basi waragetse ko wibagira ko ndi umukozi hagetse ko wibagira ko ndi umukozi dide ndagusaba uzumbikira ibanga sivyo none nkubu wasanga nasamye naho sa wasanga nasamye wasamye none je si byo birasanzwe woza babaye wa mbere none sinzo bambaye wa mbere ahubwo kwakwanya usoka icyumba mudamu ntabwo usanga ha mugabo vraiment ndago sa uragira iki heraheza ukajambo aruvuze wumvise iki none ngo ndari heraheze iheraheze didi sa ndagukubita mabujari karanshwana nambwira ko nkubita ndagukubita nta kuntu wowe none yagize iki wowe umuntu ashobora gusasa agacurika amashuka didi ndakubwira ikintu kimwe ukwiye kuba muri no rugo abyumva nakubwira tuzokwita mugabo wanjye sivyo utanga ubushavuza
utamushavuze mabuja nabikoze usanga nabikoze nabi bikabandanya madame ni wamuzanye bikabandanya Babarira. arataha none madama aje mbwira nibona wewe ngo mwaye mugabo wanje nawe ukumwitaho none mabuja naca mbwira ko nkubita nihe umviriza sigara bikora nige muri Seychelles Je ngomba sigara mwereke ndikosora. uko nakora je nige muri no sheri reka Seychelles ncinda gusanga muri oya mwerekeje nge muri Seychelles filme reka ncinda gusanga muri shero yawe sigara mwereka wowe wabibonye je nge kora muri filme muri salle sawa sawa sheri ndaje urabona ko duhatswe hewe ashi mugabo ndakwemeye uri umunyamitwe ahubwo nawe ndakwemeye reka uca wiyumvira guheraheza ngo ndagukubita yaradufashe neza na neza mu kintu none ngasha nagira nta n'icyo twari kuronka twireguwe muga reka ndarivuge rite reka ndarivuge sivyo ndagukunda vuba basi urankunda ndagukunda vuba Ivyo, urakoze cyane nanjye ubu ndagukunda si ngombwa unyite boss vraiment si ngombwa ushaka ndakwitera tuzina twose kwiyumvira muga umunsi yagufasha azokumara umudamu hajya okay bon nzo ndakwite sheri rega muga niwe yikwege none umuntu wese ararera amaboko bintu byose ni wewe Muga wowe ntwara ndakubaze ishu gati. utwara esume muri dushe niunzanira amavuta nisiga n'umunebwe ikintu cyose nuko abona ko ari ibyo nkuriye wowe niwe nguma mbona uca imbere yanje niwe servigo ubifata mu mutwe niwe nguma mbona mvura Ndakubaza. bebe sheri ujya mugore wari wamuzanye wamwitegereje wari wamuzanye wamwitegereje Shego na namuravye ico gihe ntihari bwaboneke ko hari umusumba ego mutarabona umusumba ubonega niwe wande yisiga n'amavuta ntamufate ego vram umuntu yisiga n'amavuta ntamufate umviriza rero niyabona dutevye n'ubundi arashobora kuzikeka ko n'umuntu afise Sawa. ndabusohoka okay mviriza gatoya mugare rero ntarasohoka jewe nta kintu na kimwe nkorera ubusa sa ivyo twakoze vyose nabifashe video sa nabikameye nabifashe video ikintu kihari niki nuko tugira amasezerano jewe nawe Lydia uri umugesera cyane ndumugesera nawe waruzi ko vyagiye uko nyene hajya wasohoka rero vya warugiye kunyegeza video wafashe mvizana ndakubwire ikintu cose nyereka kuga kamera oya nako ndakwereka kanyereke ndabigusaba nako ndakwereka Lydia ugira umbwiye ko wafashe video nayifashe video nayifashe Bazika none kugira ubwoba reka uri umuntu cyangwa urigi sizime ndi umuntu w'ubwenge mviriza rero nimba ukeneye ko ndakubikira ibanga twumvikane ubu uri ku mushahara utegerezwa kundugiriza ko zonyongera kandi ikintu cyose nzokubwira kufasha gukora zotegerezwa kugikora wase zoca nogura video ndamwereke vyose basubifute ngira amafaranga ushaka umviriza ubumara maje kuri inosi mugira amafaranga yose ushaka mugabo ako gakamera tukamenya ivyo video tubifuta uzobukoze oya we wakora ivyo dusezeranye nta na kimwe mugo umunsi wabiretse tuca ndavyerekana Lydia ibi nivyo bifuza kunkorera ya kumbe wari unyiyorobeka ko ufise ikindi kintu uri kurapanga wewe urumva ntunkunda ntigwara urukundo ndagukunda cyane none kuba nakubwiye ko nafashe video biragutangaje inzoka wewe nagitangaza kirimwo reka mudamu wanje ntabimenye ndagusabye ntazegera bimenye oya niwakora ivyo ndakubwiye ntavyo azomenya sawa ntaco sawa iratuzaniye ni faraja lupe bosi aha nako warambujije kukwita bosi aho urabona ko je ndi bosi warabimbujije nako nari nanavyibagiye mviriza rero teka nigo gahugu cy'umesura nta gitunguru wamboneye nese utaho wagishitse usigaye wibagira naho bikibeye ntacyo wasumye ntavyo waguze raho kiri kandi gira nigo gucumesura Lydia ubu buzima urabona ni mbwimwifuza kubamo nese sibwo washatse gira ningoga hamucumesura Lydia mbo uwo guteka jewe mbo mesi urateka umesure no gukoropura n'ivyo wanje urazimesa Lydia eske uri umuntu waremwe n'Imana canke kirakuvyibuka gusa wase uribuka kaka video urabukibuka
Lydia ndagusabye imbabarire vraiment sinagafuse ndagafise none uri kuranka ahubwo nyarutse kugira ucungura umwanya n'ingoga nshira basajya amavuta hari nje ndagushiriraho ayigishiriraho nditonye Lydia vraiment je bitunguru sinzi aho ni sawa uri kuramenyera akazi ndabona ko uri kuramenyera akazi kweli Lydia ibi nivyo nyipfuriza uri kuramenyera akazi waranye mu kazi Lydia uraza amashuri mfise je amashure uraza ivyo nkora jewe Lydia uri kuranyifatira mu gaha sheri je ni biki welcome baby no manzi umbwe sheri je ni biki ndiko ndabona sa mu masafuriya wewe sheri none kubona ikinoma sheri mu masafuriya wewe usigaye uteka no sheri Alice vraiment naga surprise niko ndagutegurira surprise yo kuja mu masafuriya umukozi ni yarahari ahubwo ndababaye kubona uje nk'ikiko nateka sheri kugira ivyo watetse mabo ndabaye kubona uje vraiment ntaraheza narizi yuko uza naje guteka nabishize mu masorori ucuja kunjya je natetse cindakubwira ko je iki sheri kutagiye cyangwa iki nacu kutagiye ku kazi sa kutagiye ku kazi sheri nafashe konje y'ukwezi kose ikonje y'ukwezi kose wewe yego ningene wakunda akazi no biriko birasiga ubwenge ingene wakunda akazi ikonje ukwezi kose sheri bibaho none sheri ngiye gute biriko birabasheni siriko bitahura mu rugo rw'iwanje sheri Alice genda uruhuke ntacu Lydia ntukore ntacu reka je nkora oya tugende Lydia siga ku masafuriya uteka she tugende kuruga she tugende rega mabuje ashaka rega ufungura ivyo yateye no she tugende sigara guteka wewe sheri reka mbanda oya ivyo akoze bihejeje tugende kuruhuka Lydia ngende sivyo ntako ndigenda saba sigara urateka ntaco nivyashira tuzanira umviriza mu minota inganzo wankeneye gufungura sivyo ariko yagiye kugenda heje mugana wafashe pause kandi none ubunyene vraiment pause yarigeze ni midi cyangwa nubona amasara bisaha midi yageze sinkimenya n'amasaha Lydia sigara tega minota inganzo wakeneye gufungura dusabe biri ku meza she tugende kuruhuka Lydia ni sawa tugende reka n'uwo mukozi sawa sawa araroserera uhamukura he sawa muga ntacyo yitemye ku rutoki mugabo ntibaze ko biheze nejo azobikora kandi yongera abikore nzobimukoresha mpaka iratuzaniye ni faraja rupe ahari niho kwa Kefa Nizere ko ari nganye. isi rachasi aha nyene Yego. karibu bagabo karibu yego Davi no mugama mwari muteye isoni bro turashobora gukorana imyaka iri hano oya wewe mutami mugama mwarabu yarahazi Mutamani wari kuramesura none ingorane zirihe Davi umuzingo chef wa prime oya. Biratangaje ivyo bintu. oya bro nta mukozi Nta mukozi ufise. muzi ko ndi umukozi oya turabizi none umukozi wo mu rugo wawe cyangwa umukozi wo ku kazi ka leta kajyanye n'ikibazo umukozi nafashe ikonje y'ukwezi kose y'ukwezi kose kugira None no mu rugo Davi. ucushi kumesura. abasha muri Rero haba harimo n'amafitiye. oya mbe nuraheza kumesura acira tora nize sotiyo cyo kumesura kandi nyarutse we suti hari cyo tumva oya ibintu none wumva urabyinjiramo sutibe ahatazimesa Z'abagore. ego oya uno mukozi n'umuyanje n'umuyaya none abashitsi baje ryari abashitsi barashobora kuza utabinte kuje ngo ndabimenye chef nusiga bamesura amasuti n'umukozi prime ivyo ntibibaraba Ya ico nitumvikana. rachasi niba mwaje gukontora ivyo muri rugo mwese muce musohoka oya basha ivyo mubona genda n'ugende oya ivyo mubona byose mubisige nganda bibasabye chef turakora nababwiye ni vyiza vraiment niba mwaje Jewe ni gukontora vyiza ivyo muri rugo musohoke mwese ndacanganikiwe bro ni vyiza cyane vraiment je chef mfise amahoro no ale turatashe no kuri kandi urakoze Lydia mugabo babwire bagende nawe dukora no araho mukorana baje gutanga amategeko ngaha nibagende bazotanga amategeko ku kazi nibagende mutama reka twe tugenda ariko byo tubonye bro nibagenda genda basha munyanganire bro genda ikongera mu guhera tuzosubira naco sivyo Lydia abo turakorana kuri kushaka kuri Lydia uri kurankora Lydia ibi ni kuri kurakora bro none urya akazi kawe ubu ntukazi nakanyene gakore kandi ugakunze
ko ndabona ingaruka z'icyaha Lidi sa Lidi ibi byose bingira kubera ko umfitiye video y'icyaha nako ndayifise ndayifise kandi byase kubikora bizoca birabi Lidia ndagusabye ndagufukamiye n'ukuri jereka kufukamira sinzibona umutima wanje sinorohewe vraiment bikora kandi ubikunze Lidia uzi ko imisi yose ndakubonye nibuka icyaha nakoze uzi ko tamoro nigera ndonka mu mutima uzi ko umunyibutsa no Lidia ndagusabye mbabarire vraiment ndagusabye kuko babarira no gukora ibyo nakubwiye Lidia ndarushe Lidia vraiment Lidia nta nikigombe wongirira oya ndani yo video tuyifute Lidia tubimene vraiment video sishobora kuyiguha Lidia ntacu okay ntacu bikore kandi ubikunze ntacu bandanya akazi aho sawa urakoze iratuzaniye ni faraja Groupe. Kefa sabwe pastor nukuri ndajorewe kimwe ni bagabo baki baba bafite umutima nkawe yo icyaha agitekeye kirashobora kwica pastor ndarushe nukuri ariko icyo ndakubonyemo umutima wo kwatura wo kwihana ndarushe pastor icyo nagenda gusaba Kefa byokunda unyemerere kandi byokunda kunyemerera nkamagara madamu wawe pastor kugira ngo ubohoke mudamu wanje singenero vyakira pastor yo vyakira neza cyane nibaza ko Kefa ureme madamu ashobora kubitahura kuko ni byinshi nawe yaba yarihanganye cyangwa yaba yarabonye ariko yo mugize kwaturanira biba byiza cyane sinzi ko byokunda yego ntaco muhamagare ntaco allo Yesu nashimwe uri madamu Kefa okay wawe ko ndi pasteur ego nenda ukeneye gatoya nko mu minota nka 10 konsa nakubiro kwishengera ego ndakurindiriye kazi Kefa mbare kwaje ego aranaje mbona nyarutse cyane oya ndakubwira ni birebire n'amahoro menshi ureme Kefa n'umukozi w'Imana kandi urabizi ko akorera Imana mu buryo butangaje cyane naho intambara zitabura naho ibibazo bitabura byama bibaho kugira ngo bidukize sheri nagenda kubwire Kefa nguyu n'umukozi w'Imana ndabizi cyane hari ikintu afise ku mutima sheri ndarushe vraiment urishwe nanje sheri urashobora kuntahura mvuze sheri nta kibazo sheri ndabukunda kandi bimenye uri umuntu umwe siganya ashoboye kuntahura ashoboye kunkura mu bibazo ndimwo sheri please nagusabye unyumve sheri ibiki sinawukiye pastor murashobora kumfasha numva novuga vraiment iyo ushaka kubohoka Kefa uratura n'akanwa kawe rinda kubwira vuga ubohoke nararyamanye n'umuyaya umuyaya wacu sheri oya muhumure indiya twarakoze icyaha sheri ndagusabye unyumve madamu Kefa genda kubwira nawe humura shira umutima Kefa nagenda kubwira madamu barire Kefa madamu Kefa burya Kefa abaye umuhitsi kuko yemeye kwatura umva pastor reka ndamubarire mubwira sheri haraciye kitari gito dukoze icyo cyaha mugabo nicyo gitumye nonda gushika ino saa nicyo gitumye mbabona okay na madamu wawe yabitahura kuko nawe yaraje kwivuga ngaha twarayazi yabitahura na madamu kimwe muvugana ukuri sheri nikomboranya ariko sheri ku mukozi wacu yo muntu sheri nako nakwitaho sheri Lidia tumaze gukora icyo cyaha yaramfashe aka video yego
yifashe aka video No. akuriye niko gateje isibe gushika inosa sheri ubu nigenda umuyaya mu nzu nije koropa niyo mpamvu mesa niyo mpamvu muri ikintu cyose mu nzu sheri akadi sa nkuhagaritse kugira ngo tubiguhishe sheri please mbabarira ndagusabye cyane ariko mami mbabarira ndakubabariye n'ukuri mbabariye sheri mbabariye yo sheri urakoze cyane yo sheri ari banga nzirimwe iyo Yesu atadupfira ku musaraba yego adukunde je simba ndiwe yego sheri ibyo tunakohariye ko nanjye narahariwe urakoze cyane sheri sinari nzi ko ushobora kuntahura gushika ubu sheri wiyumva amahoro cyane ndagukunda cyane pastor ama ndabubaha cyane ndanezerewe cyane kubwira igikorwa mukoze ni igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa kidasanzwe nicyo gituma iyo umuntu ahishiriye icyaha kirakura hama ikabyara urupfu nanjye ndashimye ko watuye kandi mukamugiye kubana neza cyane rwari urugo rwiza cyane rukwiye kubaho neza cyane ariko icyo shimye ni uko Kefa yatuye kandi na madamu we akaba muhariye pastor ndaremurutse n'ukuri mwumva umutima wanjye ufite amahoro menshi ahubwo kimwe mubandanye kubana muhuza mubandanye muba bamwe ariko icyo sabye mubandanye muba bamwe nibyo byo byiza cyane pastor urakoze cyane kimwe tukamanda basenge kugira ngo mubandanye urugendo yego data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'urugo Yesu urakoze Kefa na Jojo mwami Imana ni wowe ubakijije ndagushimiye ko Kefa umuhariye Kefa ndagushimiye ko ibyo yabayemo byose yabonye ko yabigaye byabaye bibi cyane ndagushimiye ko wowe ari wewe ubunganishije kandi bibaye byiza cyane kubw'icyubahiro cy'Imana ushishikare kubazigama ubazitirire mu izina rya Yesu Kristo amen hama mugenda amahoro Imana murakoze cyane ndanezerewe cyane pastor ndabubaha cyane nanje vraiment nanje nzoshinga intaye mu ishenge ego ndabizi cyane ndabizi ego tugende sheri ego ibihe byiza murakoze cyane ego mwiza nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.